hari abagore benshi ngabo bavuze ati bavuge wewe twenga twese tworira. Hari abagore bagiye barasaraguringa n'abagabo bakavana hasi umugabo yubaka aduza uruhome umugore nawe ari hajya hasi aduza ubwondo akora ikiyede. Ariko hageze ko umugabo aronka kashi nziza avuga ni werera abana acija kurondera amasere y'Queen avuga ati ntago nigeze nsokera hano kumbe hari zino nkumi yabonye ukuguru kurera amaguru y'amajani sport akiruka ko muhira afise urukwi avuga nandagiye kuko igasire Queen inyerera ujya mukobwa anyerera atagase wona menga yoga mata ujya yoga gel ibihumbi jana amavuta yisiga diko azinjirayo rimwe yibuke namba wari mwira waruvuze nka 5 tuvugisha kuri umugore ukavyara ni kwa hinduka hari gihe gutwara uririnye ngakazi biribori ino bikagutabura indi gakoroka none inshuti yanje tuvugisha ukuri niyagenda gahura na flat tummy imaze kugira ingidi ngo inyerera abona ati wa ebagaho ati ego kajere wavuze akaguza kagatahana kuri wa mukenyezi muhira hari gihe abona ujya mubiri wiwe ntiwonyerera zaho diko hari ibintu bidasa ntiwonyerera umwana yavutse yoga jere sivyo agakura ijya jere iba yaramumenyereye hariho kwiga ingeso hari umuntu wagati uyu nubwo nosha niyombayo avuga ni werera abana sindakwirukana mugarera abana jewe naragiye ndarima ndahasolinga ariko ivyamwa biko bijya bahabara niyo mva abagabo babaroga nakazi kanje bazona bici umugabo afise amahera sivyo nubwo yo kurondera wowe uri umukobwa ntagacira guha byo gukorera ndiko uravyishura avuga ni ndamutagatisha mugabo ni mpanguhe umwe ngo sheri ngo nari nkeneka twevemire ngo nje gusuka ati ngo yatore muhira nta kibazo arahaye ati bebe ati simba muhira uyatore nta ngorane uje muhira aragucunagiza agasubira akagucunagiza akagucureka akagucurura hamukagendo yatwara ko avuga ni uyu yankunze kubera afisa amahira yanyemeye because of money rero kubera ko yanyemeye because of money ni nkuko abakuguza umuhungu wese yarondeye ifaranga giwiwe asasa karirondera ari mu rusharuku akarifatisha nta mukobwa aza muri ujya mwanya amaze kuyaronga amwanikira amenyo nubwo yaguha ni mpanguhe bijya bishuga daddy right dakatuvuga ni bishuga daddy nusanga afise umugore muhira okay umugore usanga yivyariye 5 yariruhiye hari gihe amubwira ati giruko agatigezaho ndarusha sindabishobora ivyo onya nivyo bakiri bato ndisazi rero ahuye n'agakobwa diko aragacunagiza agakorera ivyo gashaka mugabo the price to pay icaza kwishura ni gucunaguza bijya byose adakora ku mugore we aca bikora kuri erega n'abagabo nugashaka gucuma umugore inyuma abashaka bijya tokora ku mugore abikore hanze umugabo yo guca inyuma agukunda mugabo ashaka kumva hajya ukuntu bimeze kandi bijya atokora atokuba ko kuvuga ati tubikorera umugore wewe aca bikora ku ujya mukobwa hari opposition ziba ziteye isoni umugabo wawe wubaha utomukoresha icyo bisabaga akandi gakobwa uguze wakariye ivyo gashaka kugira ngo nakone ugakore uze gukora bigitokora ku mugore kuriko yes kandi utawuri satisfied umugabo yitahiye muhira mukubonana n'umugore yagira rimwe kabiri gatatu finish mugabo yagenda hanze kumuhabara n'umutarawunwa diko kukavuga ati umugore wanje twarabironderanye ndamukunda kandi ndamwubaha rero kandi aranabimuhisha niyo nakenera kubaza umugore wiwe niba uko n'umugore amenye ko mugendana aca kubloka uyo mushuga dada aca kubloka uzabasha bashuga dada ashaka guterinda umukobwa amubwira ati dadi natwa ndavuga ni kurayo ntungerageze ntunyishira urugo kurayo ariko se yaba wa mukobwa abaye muri ugo buzima n'uwo mugabo ninda bari mu gihombo cyane gusumba umukobwa niwe ari mu gihombo kuko umugabo agwaye ibihumbi 100 ayaguha kubera ko afise imiliyoni 100 kuri konti none mwe ibihumbi 200 ibihumbi 100 nja gucucagura umuntu anje no yatanga ndumugabo rero n'abakobwa turi bijuju wovuze ningo ufise boti kidahomba right kubera ko ufise imyaka 200 ukiri muri 18 ukuduga diko uragiye baragucucaguye kandi umenye ko umukobwa private party yiwe niko gashiro kiwe ni waba uri umukobwa atufise botiki dahomba sivyo ukaguma usereva gasupari wa serevye jamari wa serevye diko wa muserevye pacifique wa muserevye james wa serevye abantu uzobona bariko barabaho mu buzima ibintu vyinshi wowe bicamo kubera shwa wagize choice wagize amahitamo wagize mu buzima bwawe nkavuga ni je ngo mampitemwo kuba indaya na mahitamo wagize kandi urayiba
dikoreka ndabwira ikintu kimwe abantu benshi even harimo nabusanga n'abakozi b'Imana right ugasanga numupastor canke ni muze wa kanisa bavuze ibintu bakora behind the closed doors ibintu bakora mu miryango hajya bugaye imiryango biko hari abantu wogiye kubona ubuzima bwabo harisiya umva ukabona nko kurekera nko kumerekwa kubivuga umwaho rubaha hose yakumwubaha uvuga ni is this you nigga can you do this we jaho biragendeka Dico Entertainment. Indoto za ufisi no munsi ibyo ushaka kugerako nivyo kunda amagara yawe atifashe neza. Ikigo c'ubuvuzi kama no Burundi kije kugufasha kuyabungabunga biciye mu kwirukana indwara nyinshi zatsindaro mu mibiri ya benshi. Wobugoye estoma, hemorrhoide, amara, imitsi, amagufa, diabete, hasima, amasineziti, gitigo, amahaha, amafigo, hypertension, umugongo, hepatite, parasite, infection z'ubwoko bwose, ibivyimba, prostate, inguvu nke mu mabanga yabubatse, kubura vitamine hamwe n'izindi. Ku biciro bitavuna nyaragasa witure kino kigo uzosigara ucira umugana abandi uti harabaye ntihaba habaho indwara yahazwe kumpitana mwena no Burundi nkira mu Kanyisase. Dukorera mu gisagara hagati ca Bujumbura ibarabara rya Oni kukabarabara kaduga kwa Binagana neza na neza mu nyubakwa za Sokabu ya kera. No Burundi amagara meza mu biganza vyawe. Yellow ladies and gentlemen, hope you are doing well guys. Tumeze neza ibintu n'umunyenga kabisa, ibintu biba bimeze neza 5 out of 5 ukamenya ngo n'umuhungu wa ndi kuri Leonce Desan of Dr. Vlog aka Dico aka the ambassador. Today agama yitwa Bella Shaka herself in the house. Ona yuko umukobwa aba yaje ameze neza nk'ibisanzwe kabisa. Bella, yes, urashopinga ntibashopinga, urambara ntibambare, reka ivyo gezaho nuko ugarutse gusa ubushuhe bwakurenze. Akazuba ni kenshi tugiye gukora kino kiganiro hashushe. None ko nakuye vest akazuba ni kenshi tukirokoke gezaho izuba riraduhotora riratumara. Umeze neza ariko? Yeah, I'm fine. Yeah. Ndashima Yesu n'abantu bake. Oya Yesu uvuga uramuzi Gabriel. Namenye Yesu no. Yo barakugiriye neza nkuko yangiriye neza. Nubibona? Ati no kumaso birahari ndaguha ikaze kandi kuri Dico Entertainment. Jone namaze kugukumbura ariko je nkumbura abantu mwizina ry'abantumye. Okay. Abantumye nabura ba. Bakuntumye. Bamwe dukorera. Uzabwira ati Bella Shaka aka Sinjye umunwa. Ako ni narakibagiwe. Bella Shaka also known as Sinjye umunwa. Twakoranye anyway interview abantu barayikunda. Nubwo batereko barayisharinga cyane ariko barambwiye ati umuntu bake bayiravye. Umuzane kenshi yavuze ibintu byadukoze ku mutima ati kandi yavuze ukuri abantu batavuga atariko ibyo yavuze nivyo byo. Oya je mvuga ukuri kuri kweli. Ariko kuye kudutiza ibitabo uvomamwo. Ibitabo navyo ukeneye isi yonyene urayivomamwo. Burya umwigisha wa mbere ni isi. Igitabo cihoze wose mukibagira isi yo ikwigishije utumvise iragusubiriramwo maka utahuye. Akobera ko mbona ukiri mu myaka mike nk'ubuvuze yuko ivyigufise wavyigishijwe n'isi wo babayeho ryari ubuzima bucamwo ryari umenya ama challenge n'ayandi guce kugira bwiko yuko inyigisho utanga zinamatanye n'ibyisi yo yarakwigishije. Ndiko navyo utahu bo mugabo sha harico bita experience vécue na experience acquise. Zose ndazifise. Vécue et acquise byose ndabifise. Kandi sinovugira hejuru ababizi barabizi. Tusharinge kuri acquise vécue. Okay. Bon kuri acquise nkuko nabivuze yuko isi twigisha right. Rero muri acquis ni ibintu twigira mu vyo duhura like mu vyo tubona. Of course. Nkibaye ku mubanyi wawe urabibona bikakwigisha. Ivyo usomye mu gitabo urabisoma bikakwigisha. Ivyo uravye muri movie burya n'ama movie hariho ama movie aba yatwigisha. Karaba nk'ifilme runaka ikaguha leçon morale kandi mubizi ndakora n'inkuru nyigisho burya zijya nkuru ndazibashikiriza hanje nabanje kwanza
ni nyigisha ndakwigishe twigishanye. Wow. Sesa. Akumbe bijya wigisha abandi nawe biragaruka bikakwigisha. Nta utangisha dafise. Cyo nico ni wotangisha. Hama muri veki nayo n'ubuzima nyene mba narabayemwo. Ndibaza kubwira nshikaha aho ndi muri like sinovugira hejuru. Hari ivyo mba naraciyemo, hari ivyo mba narabonye from nkiri umwana mutoya, hari ivyo ndaba nagiye mbona bigiti canje nk'ubuzima bwanje ndiko ndavuganire kanandike my history background. Haba hari ubuzima bwa my life shobora kukubwira nka wenda bukubwira igihe worira mugabo je ko ndi mu no stress. It's okay, life goes on. Ariko hari ivyo nokubwira ndiko avuga nti Bella ivyo uvuze ko ari niwe vyabaye. Ni wombo no gumutwenga Bella. Bella like. Je ndiko ndakubwira ikintu wewe uzumviriza ivyo mvuga witahira. Ibisigaye ubyihoza uko nyene ubibona. Ariko imbere yuko abantu duca tuharenga twihuta cyane. No musuramutse wanditse nk'igitabo. Kikaba gifise nka chapitre zitanu. Zibiri muri zo zoba zifise title zivuga gute. Naye majambo fatizo yo hejuru atobora nko mu gitabo cyawe. Of course igitabo cy'urukundo. Je ndahamba namaze kwinjira mu rukundo mba nakuzanye muri ya side twiyagire. Paje ya mbere. Yo bivuga amahitamo yanje. The choice. Yo bari the choice amahitamo. Like amahitamo wowe ugira diko abantu uzobona bariko barabaho mu buzima. Ibintu vyinshi wowe ubicamo kubera shwa wagize. Choice wagize amahitamo wagize mu buzima bwawe. Jewe no musi nkahitamo kuvuga ni ngomba nkora ibishoboka. Menye icongereza. It is my choice. Kandi ndakimenya. Nkavuga ni je ngomba mpitemwo kuba indaya. Na mahitamo wagize kandi urayiba. Uramarayinga. Wowe uvuze ati ngomba mpitemo vyanka vyakunda. Nubaka izina jewe nka Diko. Ivyo urabishikako because ni choice yawe washizemo kandi wabikoze uvuga ni vyanka vyakunda. Ni numamfa ariko ntume mfira muri process yo nico kintu. Gituma kikuvuna. Yes. Ariko kakigera. Ndakunda. Rero no mu rukundo uzumva abantu ba blaming ngo urumva kujya ngo yaramemukiye. Ngujya ngo yaraneye indobo ngujya ngo urumva ngo it is because ariyo mahitamo wari wagize ugatumbera ujya mu. Maybe ugitumbera undi umuntu atari ujya bijya ntivyari kuba. Niyo mpamvu urukundo daboro si rubi ni gwiza rubiha bivana n'amahitamo uba waragize. Yewe namba waragize amahitamo mabiruka kubihira reka kujajinga bariko birira umunyenga. Abaryohewe bareke birire life. Uwibereye mu rukundo rw'umunyenga gezaho apana kuza kuvuga ubujambo kubera wewe urukundo rwakunaniye. Umutega iminsi muryango we nje nibuka ejo ya video yawe y'indirimbo yawe hari indirimbo ya Diko yitwa Diama yaririmbye sheri we madame we her first lady ugenda mukunda cyane kubera you are a good guy rero ujya nawe ndabizi ibisabira jana. Thank you Masi. Je na ya video nakoma ndiko ndasimelinga ngo ndiko ndayiravuga ati basha mwanya abantu bari mu rukundo zamureka inzigo abashaka kubona abantu ngaba bakundanye bako baterurana umwe yateruye undi tandike ngo haya ngo ni hanga ari bashasha ngo bizore gezaho we naba byarakubereye umururazi gezaho. Ariko kandi Bella unkundire ntituze to blaming ababa bagizemo ya mahitamo twakwita ngo mabi nibaza ko n'urugendo umuntu ashobora kugwamwo atategekanije. Na mahitamo mabi twese nitwayagize. Okay, jewe ko nigeze kugira amahitamo mabi. Hari wonza ku blaming anza gutako abantu amashavu bibereye mu biryoshe. Nawe warabaye muri bad choice. Geza we nabwo just novugira hejuru. Ariko uno munsi nzovuga ngo Diko ndamugirira inzugo canke se niboneye ibiryoshe ndeke kuvuga ati mandi ugira neza kuko naje ndizi ukuntu meze rero bonye abantu bari mu rukundo bareke ba enjoy life. Biratangaje nka wewe nimba warashiye kuri yo side menga watereza kuba ufise amajambo ataraye. Menga watereza kubwira abantu ati reka urukundo niruba dufate waraguse ku buzima bw'urugo bukankateye bana tumuntu wacumvira ibintu byingo yaranasaze mu mutwe. Nanewe namba byakunaniye ko wahuye n'isadunda right. Wahuye n'umuntu mutamacinga ukuntu meze. Reka ndakubwira akarorero. Reka dufate kuri Mona Walda sivyo mvuge Mona Walda ndamukunda cyane n'umusani nkunda. The way yimereye vibe ziwe ukuntu yirira ubuzima bwiwe ari alaise ukuntu ndakunda ukuntu ameze mu bisanzwe. Hari umuntu ashaka kubona nkujya havugana ujya wo mwikoza yugukura nka amaso umugabo atahura vibe yiwe none ntamufise none. Ariko nyene Bella witonde Mona urabye lifestyle yiwe urabona abagabo benshi boyi managinga bakayishobora. Rero niho nakubwiye ati ubona ko managinga umuntu nka Mona
ntakantu ubonamo nyene koko kagoye agaki ko mwe bari mwe mu complete ubuzima nta kintu na kimwe kigoye kuri ubuzima bamwe ni nkabona ubuzima tubona mu mafilme kabisa. None reka ndakubaza none Mona sivyo Mona n'umustar sivyo n'umusani Mona kugira ngo wowe umutahure uri umugabo ku buryo mwobana utegeza kuba utahura icari first of all kuko nk'amana ugiye kumutumbera ngo umva ngo bisaba ngo uhinduke ngo ntusuye ngo kujya kunira amafoto ari ku mabici meza yaka ukakimubwira ngo urumva ngo bijya ngo bihebe ngo uko none yambariye twa tuntu tw'ukambwira ngo yambare Yesu ashimwe nivyo kunda bijya okay kandi kuba yambara kujya ntibituma aba umuntu mubi kandi kuba wambara ibigira ku maguru ntibica bituma akaba umuntu mwiza mu mutima byose. Ushaka guhura n'umuntu afite tatuwaje igihumbi se ngo tatuwaje ni nziza ugasanga afite tatuwaje nk'icyatanu ku mubiri ntibituma ujya mu ntabo umuntu mubi muri ame yiwe. Twage tubona abantu diko yamize igitambara ku mutwe right simvuze ko kucyambara atari bibi ari bibi bivana no kwemera kwawe asagacu yambara ibigera ku maguru twariganye no ku mashuri ariko uhenze ukamubwira nti yo mfashe usigurire kano kantu wowe wabitahuye urazi inzigo abagufitiye ntago ndababona urumva kandi ubona yuko no kwimesha agacuba na produit ntashira mu mutwe ariko bitterness afise inside her in her heart uravuga ni cyangwa higereje ukumva ngo yatashe kumva ngo yavyariye amahasi wabo. Yes tegara twigana muri interna abafana banje bo muri interna bacitse tumenyane haro twigana muri interna wabona ebaga yambara amajipo amwegera hari yatwaye inda yashamenga yavye ubushuri ico ngi tuvuga ati ubwo bwo nyene yobikora usanga ari mu magroupe publique zahe ijya mihari yaba umva twavuga none kanaka yarakwijipo we turumigo mugabo yarabikoze none gashaho ko erega ndikoreka ndakubwira ikintu kimwe abantu benshi even harimo nabusanga n'abakozi b'Imana right ugasanga numupastor cyangwa ni muze wa kanisa bavuze ibintu bakora behind the closed doors ibintu bakora mu miryango hajya bugaye imiryango diko hari abantu wogiye kubona ubuzima bwabo hari siya umva ukabona nko kurekera nko kumerekwa kubivuga umwaho rubaha hose yakumwubaha arakavuze gakora ku bantu benshi ati nivyo kabisa ujya wahora wubaha hari abantu benshi bo no musi wubaha kubera muhura ivyo akorera mu mpisho utabizi ariko wowe n'ibintu akorera mu mpisho diko ntiwotsa kandi kubaha uyo muntu uvuga ni is this you nigga can you do this we jaho biragendeka kora ko turavuga kuri Mona nkundire kwa kano kantu nako ndibaza kuri lifestyle z'abantu nako ndumva ati Mona ibindi byose dufate ko byoshoboka nayo muhebera condition imwe ubu ufise agafaranga none amafaranga tuvuga Mona n'abandi benshi abantu burya na Bera yasi Mona wenyine ari abantu bakoranye bamizima kavuga reka ndakubaze okay uno musidiko tuvuge nk'ubu ko wateguye projet ukubaka urugo no munsi ukabufise urugo diko iyaba nta kintu kimwe ufise kikimwe kigwana nayo kujya nayo kunywa amazi cyangwa gishobora kugutunga wewe ubwawe burya wari kwimvira kurongora we aho ba wiyahuye mugarige ntategereje sorry gato harige ntategereje biriya by'ikirenga ngo byo hejuru najye simvuzi wewe nikumeze uwo ni jewe namona ameze kujya urero nambu uvuga ni imisasifi nabo barafise ibyo vuga sasifi kuri rega nyene Mona Jesse na mujajinze mugashaka kumfasha Mona wo kuba kukamutumbera uri umusore cyangwa uri umugabo ata amafaranga ufise kandi ya mafaranga nyene kugira ngo umutumbere wa mutumbera muhuriye gitsaga urakoze cyane urabona Regina Daniels sinzi ko uhora ukurikirana aba Nigeria Regina Daniels n'umukobwa wo mu Nigeria yarongowe n'umugabo akuze w'umusenateur ari muri umupolitike w'umusenateur akuze kabisa ari muri age ya papa wiwe kuko yamutwara afise 19 ans umugabo nawe ari mu 60 hafi 70 y'imyaka ntiyagitinga menga nta bintu arakina ma movie ya okay ubu bari kwa kuvana n'umugabo baravanye kera nta makuru ufise yambaze jewe baravanye bageze muri UK mu Bwongereza niyo ari none Regina Daniels kubera iki umugabo we yigeze kumubaza ati sheri iyo nkiza kuba ntafise amahera wari kunkunda yarakimubajije uzukuntu yamwishiye ndashaka kumviya nyinshi yamubwiye ati iyo nkiza kuba nkora mekanike ncafuye burya kweri wari kunkunda wewe yambwiye nti sheri ndakubaza niyo nyisho yamuhaye namwiye nti sheri kandi ndakubaza uyo n'umugabo we kabaza umugore yego umugore rero agomba mwishure yambwiye nti my dear uribaza jewe kuri niveau ivyo nakora niyo narindi twari guhura gute je nawe twari guhura gute wari kumbona gute
wari kuntongoza duhuye gute erega kugira ngo umutongoze nuko yaciye wowe uri kurakora kijya kimekanisi none umuntu adaca hajya mugabo wo mutongoza gute oya numva naho mumenyera ntaho mwohuri we namusohokera like reka mvuge muri twatubare mukabenze hajya mukabenze hajya kubunure umwana nasohokera kuri za Eden Garden ujya mwohura gute ntabwo muteramira hamwe pale azare hari gihe ariko aragenda akagenda ko bari kuri vora yiwe yoca nko kwibarabara akabona kuri vora yiwe akakurashinga ashobora kukurashinga ninge mona wanda bari kuri vora yiwe wewe uri hariya mu bunure ukambwira ati hagarara tuvugane ari kuri vora utiyahura utiyahura arakuzi wowe zamureka kujajinga abantu je sinkunda like guys wowe ubuzima bwawe aho uri sa defini abo muza guhura nabo sivyo rero muna Walda lifestyle yiwe afise abo bahura afise ni kujya nyina ameze kandi is okay je nabi ndabibona n'ubuzima bwiwe umwe wese afise umusaraba wiwe kuri ino reka twibandaniza ko tugeze mu byo bigana kwakoranya abantu bakoze nako navuga wahereye ku kintu citwa sacrifice cyangwa sacrifice mu mvugo bashobora kumva byihuse ariko kandi wasa n'uwahereje uvuga yuko ni nkingi nini muri nyinshi zoba zigize urukundo no musi nagarutse nibaza ngo iyo sacrifice ikunaniye mu rukundo birangira uhemutse canke ugahemukirwa ico ni kimwe muri byinshi uguhemukirwa iyo kubaye ku mutima utoroshe byanka byakunda wa mutima usigarana ibikomere imbere yuko twinjiramo neza ndashaka kubanza umfashe kano kantu no hava mvuga ati ni nk'utuntu n'utundi hagati y'abahungu n'abakobwa uno musi nuwuhe muce uhemuka kurusha abandi uwundi abahungu n'abakobwa ubona ari bande bariko barahemukiranira impamvu mpereye baraza kuyumva no kugira munsi baze kumva neza neza idoniro rya bino bintu bo umbajije ati hagati y'abahungu n'abakobwa ni bande bantu bakunda guhemuka ama parti yose arahemuka ariko reka mvuge ni abakobwa barahemuka cyane paraporo y'abahungu abakobwa abahungu nabo nyene barahemuka navuze ni ofite biraza kungura kubitandukanya cyane reka mfatire ku ma pourcentage namba abakobwa bahemuka ku bice 90%, abahungu bahemuka ku bice 70%. Umva ko atari kure cyane, si kure cyane, ariko bose barahemuka. Ariko les filles twebwe abakugitsina gore abakobwa nabantu bahemuka cyane. Hoba reka ndakwereka. Urakoze. Diko uno musi wewe urashobora kuba Imana yaragoye nk'akazi runaka sivyo ukabudandaza ukaburonka udufaranga ugakundana n'umukobwa iwabo bakenya umva bakenya badafise n'igihumbi kandi ariko arasuraguringa kugira ngo yige ukamufasha akadeplacement ayagakotexe ayutwo kujya ayo kuriha kushuri wanashaka ageze kwa graduating ukamufasha n'urubanza akaja kuri university ukazuriha tranche imwe guess what I see wanza ageze kuri kaminuza ngo simvuze bose ariko igitigiri kinini wowe namburi kuri adandaza utarize azokubwira turazi rero burya je nawe burya ntitungana je narize kandi yajya je mpura nabo bize nukuvuga hajya ari azohura nabo nabize bagenzi biwe bo baca guhemukira kandi rero bamwigishije ibyo nagive kandi rero bamwigishije kubera ko umukobwa umugurira imodoka sivyo umuhaye brand new car kubera umukunda burya abagabo cyane abana beza kose burya abagabo bafite umutima mwiza kabisa abagabo kweri nabana beza mbo simvuze bose mugabo igitigiri nyamunini kuko umugabo aragira umutima wo gukunda pe kandi akabibamo bashaka kubukenyura umugabo akakwikundira uko nyene kandi udatagaza akagutagatisha ufite imishatsi tukura ikirabura akaguhindura akakugira brand new yarabenje ikava nta kimwe muburana akagufata nk'irigi washaka kugurira umukobwa imodoka brand new akazara parika ariko sha yagira pane haje mekanisi yaje kumufasha gapane akaca kunduye kandi akamujya aboro n'abakobwa ya modoka wamugurira yes agapane gatoya gusa uyikoze akagenda akoze n'ibindi nukuvuga iragize nk'agapane yinjiye nko mu kanogo runaka canke utubazo tw'imiduga muratubona hakacaza umusore yitanga avuga ati mama ndagufasha iki okay akabona gusa kujya kunakoresheje ujya mweta akavuga ni diko abagiye akaca yibagira uwundi yagiye gukora hasoringa kugira ngo ijya modoka yimugurire uko biva kuki ubwo bwenge bubahe uwo mutima bawukurahe diko kugira ngo uzobone umukobwa anyugwa wowe ukazobona igitsina gore kinyugwa n'ivyo umukoreye
uzoshimira Imana. kirahari Kuko cyega abagore kirahari bo reka ndakwereka abagore reka mvuge bo abagore ndabakunda ko nanje ndiwe sinokwikuramwe mugabo basha ukuri reka kuvugwe kabisa nukuri pe nituvuge ngo urumva ngo twishigikire simvuze ngo abagabo ngo navuze ko n'abagabo bahemuka ku bice 70% n'abagore bagahemuka ku bice 80% cyangwa 90. niyo mpamvu nanje navuze ngo ni bande bahemuka cyane kurusha abandi abagore barahemuka cyane nk'akarorero umugore urashaka umutunze mu nzu iminsi yose mugurira impuzu ashaka ibirato kirakintu umunsi umwe shadi kukaburi ijya mu nzu zibe ziri muri garderobe ntazibona acabona ko ijya sipere orando utamuguriye umukunda beramwibagirwa vuba akibagira bijya byose biri muri garderobe ati kutahinguriye waronsa abandi none ubigurira wowe aca kwagiriza yuko umuci nyuma waronsa abandi ntamenye ko maybe ufise sirago zo mu kazi kuko ari n'igihe abagabo bahisha akabanga kwera bazabagore bafise mu nzu ko batobatahura kavuga ati uyu mugore hamwe n'umujya ko akazi kaheze mama yanje nzuba nikwegeye umugabo akemera akihorera mugabo umugore amaze kubona ko bijya keneye ntubimuhaye diko acavuga ngo yafise abahabara atafisa arafise ahandi hantu yatwaye ajya mahera alors que c'est faux abagore nukuvuga tuge turahemuka cyane abagore barahemuka cyane sasa ndiko ndumva mukintu nko kuri case yanyu muherejeko komenga bajana n'ivyuwo munsi ibimwe wakoze byose muri kahise biroroshe ko vyibagirwa nubwo twafata kuri imwe wahereye ko wa mu mekanisya mukorera akantu muri uwo mwanya nikese yumva yuko yo mucaringa no kubindi byose kabisa kugeza mwihaye komenga bajana nibigezeho muri uwo mwanya nta mwanya afise wo gusubiza amaso inyuma ngwarabe abagore reka ndakwereka impamvu abagore bahemuka mu bisanzwe abagore udahuye n'umugore atahura ari mature yani yize kwitahura yiga no gutahura ubuzima yiga no gutahura isi twayemo ukuntu itubona urashaka kuba uri umugabo sivyo mubana kubera zige stress z'akazi sivyo cyangwa ugasanga wowe uri umugabo ni uriha inzu ni urihira abana ishure ni wewe uriha everything ni wowe ubiriha sivyo no kuvuga amabills yose cyangwa amafacture yose yo mu nzu ari ku gatwe kawe wowe wikorera abana ukikorera umugore bose ugahika ku mugongo uri toto moya umugore rero kinakora n'igiki wakoze bijya byose wowe kubera ari wowe uharura bijya biharuro utawufise toroma mu mutwe ubufise stress kubera uzi ibintu amabills akurindiriye uraryama nitro nturonka kubera ko umugabo nukwamera basha nuko Imana ihezagira abagabo bose abagabo ihezagira abo mvuze cyane abo bari hari amabills abo bagabo bari hizo facture bapambanira ingo zabo bigisha abana babo abagore babo atani 10 ryabo ririmo bakemera bakikorera umusaraba bakabisiporta kuko nibake ivyo onyabo bishobora Imana ihezagira abo bagabo ndicavuga rero umugore utashe wifite zya stress numubwiye nti number wose zakubise ko make up numubwiye nti uraberewe sheri usa neza agashaka wowe aje ashaka umubone akacabona menga numuromarse acavuga ni afisa abandi bahabara afisa abandi abona afisa abandi abwira ko ari beza namenye ko wewe mu mutwe hawe hadatekanye kubera amabirizo ugomba urihe hageze kuri hinzo mahera nturi kurayabona none mugabo uci kumwanikira amenyo ngo nguri mwiza ngo bebe ngo yuso urabijya ugasanga kubera yuko yambaye iyo mpuzu data numubwire ko aberewe akacobona kutamukunda diko kandi bikatuma guca inyuma agahungu ro kimbura kimazi kirwa kari kwisimu kadakora n'ikintu na kimwe kaguma kabonye yaposinze kandi numugabo yagize iyo shopping numugabo yamuguriye izo mpuzu numugabo yamutagatishije ifoto barayimufoto iratotse igiye kuri social media commentaire ziramanutse yo sexy baby sexy mama mwiza cyane tie trop jolie ngo bingo umugabo wanje ngo ntavyambwira kaminje ni boss avuga turi mwiza tuzobure tuyage kandi tujya nta kintu kikwanditse tuba dufise diko uyo mugore abagiye uyo mugore abagiye acha yibagira yuko atagase kwera ujya mugabo kandi kajya gahungu nawo uwogaha ajya ma facture ujya mugabariye niko sura kuvuga ajya majambo zokorana nyinshi ko yari hawo kakayashobora ndiri kintu novuga abagore vraiment barakunda guhemuka ego n'abagabo barahemuka ariko les femmes kuko umugabo iyo afisa amahera abagabo nabo bahemuka mu wahemuke abagabo bahemuka mu gihe tuvuge nk'ubu uri umukobwa ugakundana n'umuhungu akenye kuko burya karaktere y'umugabo uyibona afisa amahera
Mbuga umuhungu akenye ntuzomwizere cyane. Uzomwizera ariko uzomwibona neza uwari we. Ya, uzomwizera ariko umwizere bo ego uzomwireka nisubire kwijambo. Uzomwizere, right? Ariko mu kumwizera kwawe ntibizotume winegrija. Hari ikintu ushaka kuvuga. Sindiko ndagutahura. Hari ikintu ushaka kuvuga aho ngaho. Tuvuge wowe uri umukobwa. Sheri wawe ari cyasiragoringa no kuyubaka. Wewe nk'umukobwa ahuri. Ntuce wicara ugume gususenga umugabo umusheri wanje mana mufashe atobowe sawa. Wewe uri kurakora iki? Mu gihe ukumusabira atera imbere, gerageza nawe utera imbere. Kugira ngo sheri wawe ni atera imbere akaduga, nawe uzo buri kuri ya nivo mudugane. Ya, ikigira kabiri. Ujye kwitaho. Ya. Wowe numusengere ntuwicare gusuko ukwaze lebra hamu umugabo agenda gupambana umusheri wawe we gusumyangane muri bwa bukene alors que tu fais rien. Mwese murakenye kuko nawe ari wowe urakenye nawe arakenye. Ni mupambane mwese muri babiri. Kugira ngo nimwagira on top mumere nka Barack Obama n'umugore wiwe. Mwese mube muri influence. Yes, muvugane haraho twavuye. Mugume mushiramo akariro kuko diko biragoye umuntu mwubakanye ikintu kupfa kugisambura. Ariko shanuga waransengeye nkavyubakira jenyene hari nigihe mu kugira ndahashike imba nahuye n'umuntu umukobwa w'umukire akanamwe imitahe ngaca nduga diko hagati wagufatije kuba umukire uri umuhungu n'umukobwa yakwihanganiye mu bukene ofete hari uwakwihanganiye muri bwa bukene hari n'undi mukobwa yatumye ucu yaronka muri abo wogumana nande Esha uwakabira afise ingufu nyinshi. Voilà, nivyo ndiko ndakubwira. Afise ingufu nyinshi kubera agufashije guhindura ubuzima. Voilà. Niyo mvu ndiko ndavugani vous les filles twebwe abakobwa. Namburi kumwe n'umusheri wawe mukundanye, mukenye. Pambana nawe we nawe pambana. Ntuce wicara unyangoma umugabo ngo yareme ngo gupambana. Nawe pambana. Kugira ngo mwubake ikintu kiri strong muri tu. Kuko nusangura aha nawe yasigaye haha. Kuko wowe ni wicara wana gatera imbere kuko dumpinga biroroshe. Uzambya ngo narakwihanganiye ngo nananguramemukiye wanyihanganiye gute narakubujije kugenda. Ariko ngo atagira umutima avuga ati waranyihangane narakubujije kugenda ugomba kugenda. Ako bera bayaragusengeye. None nubwo gezaho diko. Teka ivyo mama wawe nagusengera. Mama wawe se umwibage. None abagusengera ni wowe wenyene se. Wewe ni wisengera. Kuko katavuga ni nari isengera nanje ubwanje vest of akanwa kiwanje kararembe. Hanyuma wewe wa mugabo ubona uwo mugore wamenze uko kuntu uri kurakora iki kugira mudugane? Voilà. Tuvuge ubo uri umugabo uri kura ugerageza kuzamuka sivyo? Gerageza namba uno musi uvuye kuri no ngazi ukaja kuya kabiri ugashika kuya gatatu umugore ari kuri imwe kubitamwa akariro gatuma aja kuya kabiri. Ugeze kuya gatanu ari kuya kabiri kubitama akariro aje kuya gatatu. Mutume mureka kungana ariko at least kuko abana biragoye kumenya gu y'umuhungu akenye. Umuhungu akenye kenshi ntagira gu. Agiye mugabo gavera genzo kusiganigire kwe. Ndagusigurira. Ega nivyo mba ntegereje. Ndiko. Umuhungu akenye biragoye kumenya gu yiwe. Kuko ahanini umuhungu akenye ntabarabawe uwashaka kuba. Kandi umenye ko muri no ukuntu yubatse. Kama haujatoboa my friend harabu taramutsa. Hari ngiye abafise umukobwa asa neza mezuku muga ko adafise imitahe ahurira nawe hehe. Wa muhungu uri kuranda bukenya ukaba warakundanye n'umukobwa akagukunda ari umukobwa akaze asa neza uzomubaye ujya gukunze for who you are. Mugu uzotoze ko ataguca inyuma. Ukasubiramo. Narivuze nti. Wowe umuhungu uri kurankurikirana uzi ko ukenye ariko ufise umushera atagase yaka slay queen kabisa uvuga ni umwe n'abakire bagongana sivyo? Nkaya ndirimbo ya Diwane ngo ashitura abakire agashitura abakene. Nivyo nako ndavuga. Ukabuzi ko ufise umukobwa nk'uyo mu buzima bwawe uzomwubahe uzamukunde kuko yagukunze for who you are. Kuko ujya ni benshi bamurondera benshi kandi bagusumba ibintu bagusumba na taye bagusumba everything. Mugabo yavuze ni agumanye na mugabo tohoza ko ataguca inyuma.
rero niko nashaka utumuvuga ati mu gutagata kwiwe ndabona ko muri kijya gisiko nta n'icumi ryanje ririmwo ijya mpuzu yambaye ntago ashagwanje rurimwo eske arakora akazi kayamuha question mark namba akazi akora katayamuha ninda bimugurira tonto wiwe arafise bene wabo bo mu muryango w'amaraso babimukorera nibuze tuyipoteze ndiko ndi hatonda namba atafise umuryango ukize ubimukorera bari close nka family none wa musorewe ko ushaka kwigira gugu uyo musheri wawe ivyo bintu abikura he afise umubesto muri Canada sesa umubesto ari kibazo uyo mubesto wagisina gabo yo gutamwe imitahe erega abahungu kuntu mumeze kandi abibabwira abagabo kuntu bameze umugabo arashaka kugutagatisha kuba arayizi ko buri camwa zofungura niyo vuga kugutagatisha for nothing gezaho agutagatisha agakoko none agutagatisha abandi bagende bagutware uwo gutagatisha kwa abazi yuko ati uyu unya niwe wanje biro nambura umuhungu ufise umukobwa mukundanye ukenye mugo kabona ni Slay Queen nziza iryoshe itagase tohoza niwe asanga ataguca inyuma vura ukabona ivyo agura biri mu muco y'amahera akorera aronka my friend ujya mukobwa ntuzo mu maramazi yani uzamukunde ku buryo umugira like a queen treat her like a queen kubera ujya nubwo uzoronka amahera azoguma gukunda nubwo ubuzima bwohinduka azoguma gukunda kuko yagukunze nta money nta body nta churi yagukunze nta money nta body nta churi kucumenga birateye ubwoba kugeza igihe hariho nk'umusore ashobora guhitamwo uwo bubakana mbere bakanubaka urumva ari muri ya situation aracari hasi ubuzima ntiburafata inzira mu nyuma amaze kugera kuri ya level wavuze y'abanyamafaranga kucumenga yosubiramwo gucagura ukundi gushasha nivyo nagomba asigaye afise inguvu zimwemerera guhitamwo babandi hari abagore benshi ngabo bavuze ati bavuge wewe twenga twese tworira hari abagore bagiye barasaraguringa n'abagabo bakavana hasi umugabo yubaka aduza uruhome umugore nawe ari hajya hasi aduza ubwondo akora ikiyede sivyo ariko hageze ko umugabo aronka kashi nziza avuga ni werera abana atija kurondera Slay Queen avuga ati ntago nigeze nsokera hano kumbe hari zino nkumi yabonye ukuguru kurera amaguru y'amajani sport akibuka ko muhira afise urukwe avuga nandagiye atari umugabo w'umutima afise amafaranga urumva uwakene araza kuko irya Slay Queen inyerera ujya mukobwa anyerera atagase wona menga yoga mata ujya yoga gel y'ibihumbi 100 okay ujya amavuta yisiga nawe ucuvyumva gel ni sabuni y'amavuta yo koga zamutubwirega twena bapasi nitumenye umviriza ndayaguye amaze kuronka n'ijya mitahi izotuma umugurira ijya gel ari kuri gifuwa ngo muhira nukuvuga sangira isabuni n'amasahani ngejejaho nukuvuga ni yaronka amafaranga atuma ujya mukobwa anyerera ashobora kugaramia yani kumugaramia akamurihira ivyo akeneye diko azinjirayo rimwe yibuke namba wowe uri mwira waruvuye nka 5 tuvugisha ukuri umugore ukavyara niko ahinduka harigiye gutwara uririnya ngaha kazi biribori ino bikagutabura indi gakoroka none inshuti yanje tuvugisha ukuri niyagenda gahura na flat tummy imaze kugira ingidi ngo ngo murana zikorera sha baragira BBL inyerera abona ati bagabo ati ego diko azorarayo abagabo rero hano babera abana babiri niyakubazani niyo mvuna kuvuga ko n'abagabo bahemu nshaka kubampfusha hano kajya kajere wavuze akaguza kagatahana kuri wa mukenyezi muhira we ujya mubiri wiwe ntiwonyerera nzaho diko ari ibintu bidasa ntiwonyerera umwana yavutse yoga gel sivyo agakura ijya gel iba yaramumenyereye hariho kwiga ingese hari umuntu wagati uyu nubwo nosha niyombayo ego je vais bien arashobora kuvayo akabaka akameliora ariko sha ujya mwanya wo kumwihanganira makaveyo kandi bazi ikintu gikuru kibona digo ikintu gihinduka kibona nace menga ntikiba kiryoshe vyotuma kijya usanze kiri tayari naho kijya gikura ni nka ujya basi umwana muvukana ujya mwakuranye mushikawe ako kantu kabisa abandi babona ko ari mwiza wowe birabona ko mushikawe ari mwiza nta bwiza bwa mushikawe none nawe ujya mugore please we ni wowe gutuma namba yonza imisaya ukamugura ijyaje ko namenga ntirikira mufata muri uwo mwanya bigasaba procedure ndende
amaze guhora undi mwana wewe abirimwo yabimenyereye atazi niyo yabigiriye abagiye avuga ni wewe rera abana sindakwirukana mugarera abana n'ubu usanga abagore benshi bari mu marira kubera ikavuga twaronderanya amahera muga nuko ya depensa kwa yajya wenyene jewe naragenda rima ndahasolinga ariko ivyamwa biko bijya bahabara niyo mpamvu abagabo babaroga nakazi kanje bazona bica sasa bera tukiri ngaho uriko uravuga ahantu hakomeye cyane umugabo rero wo guhitamo aza kuba ninde ko nashaka kumfasha zino cases zibiri ko filozofi iri hano hanze ivuga ngo abagabo bakenye bemvesisa cyane mu gutanga keye kubera ko nta kindi kigwanisho baba bafise ariko babagabo nabo babagwiza tunga nta mwanya baba bakironkera abagore babo kubera ko bemvesisa umwanya munini muri business zabo tureke n'ivyo bya business diko reka je mvugisha ukuri nzona kuzira je banyita aka sinjye umuntu diko umugabo afise amahera sivyo nubwo yakurondera wowe uri umukobwa ntagacira guha reka ndakubwira impamvu atagacira guha karekare icamira abagabo bari n'ubwenge abazi ko bamukunze because amahera yiwe afise ariko nyene wewe wamukobwa buriya mugabo ivyo gukorera diko uravyishura ufite wazi kunaca baho avuga ni ndamutagatisha mugabo ni mpanguhe uzokumva sheri ngo sheri ngo nari nkeneye 80,000 ngo nje gusuka ati ngo yatore muhira nta kibazo arahaye mbavuga bitekaniye rero ati bebe ati simba muhira uyatore nta ngorane uje muhira aragucunagiza agasubira akagucunagiza akagucureka akagucurura hama kagenda yatwaye yabanza akagucura kuko avuga ni uyu yankunze kubera afite amahira yanyemeye because of money rero kubera ko yanyemeye because of money ni nkuko abakuguze ni nka trade ni nk'urudandaza okay ni nk'urudandaza wanda gukorera iki nawe unkorera iki nukuri n'abantu bose bako barankurikirana diko ndabizi ko umuhungu wese yarondeye ifaranga giwiwe asasa karirondera ari mu rusharuku akarifatisha nta mukobwa aza muri ujya mwanya amaze kuyaronga amwanikira amenyo nubwo yaguha ni mpanguhe ukuvuga ngo urakoze cyane kuri ako kantu babagabo banezera abo bakobwa muga baravuga n'ibishuga daddy right ndakavuga n'ibishuga daddy nusanga afite umugore muhira okay umugore usanga yivyariye gatanu yariruhiye harige amubwiye ati giruko agatsigezaho ndarusha sindabishobora ivyo onya nivyo bakiri bato ndisazi rero ahuye n'agakobwa diko aragacunagiza agakorera ivyo gashaka mugabo the price to pay icyo aza kwishura ni gucunaguza ariko urumva bijya byose adakora ku mugore we aca bikora kuri erega n'abagabo nugashaka gucuma umugore inyuma abashaka bijya tokura ku mugore abikore hanze diko hari naba umva rero ukiri ngaho mfasha gatoya babagabo baza kuba bagiye hanze kubwizizina impamvu mugabo urumva yuko agatima kaguma mu rugo nebo sinabikubwiye ikiganiro giruka navuze gute umugabo yo guca inyuma agukunda mugabo ashaka kumva hajya ukuntu bimeze kandi bijya atokuba ko kuvuga ati tubikorera umugore wewe aca bikora ku ujya mukobwa hari opposition ziba ziteye isoni umugabo wawe wubaha utomukoresha nico bisabaga akandi gakobwa uguze canke bose kandi sinabite kubura basi wagaramiye wakariye ivyo gashaka kugira ngo nakone ugakore uze gukora bigitokora ku mugore kuriko maka ubone yuko ifaranga ryawe watanze menga uragirisha uragiye yes kandi utawuri satisfied umugabo yitahiye muhira mu kubonana n'umugore yagira rimwe kabiri gatatu finish mugabo yagenda hanze kumuhabara n'umutarawumwa diko kukavuga ati umugore wanje twarabironderanye ndamukunda kandi ndamwubaha rero kandi aranabimuhisha ntiyo nakenera kubabaza umugore wiwe ni uko n'umugore amenye ko mugendana aca kubloka uyo mushuga dada aca kubloka uzabasa abashuga dada ashaka gutera inda umukobwa amubwira ati dadi natwa ndavuga ni kurayo ntungerageze ntunyishira urugo kurayo abagabo baba bari so wise nubwo agenda abafise ubwenge avuga ni korora ntunzanire ko korora ariko se yaba wa mukobwa abaye muri ubwo buzima n'uwo mugabo ninde bari mu gihombo cyane gusumba umukobwa niwe bari mu gihombo kuko umugabo agwaye 100 ayaguha kubera ko afise imiliyoni 100 kuri konti none nkwe 100 100 nja gucucagura umuntu anje no yatanga ndumugabo ni nko kugura imbombo none agutira ko gasenkatibira wagwa senkatibira umugore yamuhaye miliyoni 5 ariko nabandi baca kugura tujya musirayi nawe botike yiwe iguma ari yindi ntacihombo kuko muravana neja sereve n'undi
abo rero n'abakobwa turi bijuju ariko ako kantu wamukumva umva ndakubwira abakobwa ati niyamaze nagumende wawe yimaraguye atasha umva tari igitsina gore yani dufite ubwenge bwacu ko turi ibintu vya mbere byoroshe guhendwa wovuze nti ngufite botike idahomba right kubera ko ufite imyaka 20 ukiri muri 18 ukuduga diko uragiye baragucucaguye kandi umenye ko umukobwa private party yiwe niko gashiro kiwe icoco diko ahangaha hari groupe y'abagabo 10 jewe berashaka nkarengana nk'akarorero bose ngo ngujya ngo narariye ngata ngo ntabirenda ngata bose bavuma bamwe bavuga inkovu nizo udafise yewe nizo udafise ngujya ngo mahera avuga ati ye isuku rimwe ntagira tubujya ati hewe Valerie yawe irakoroka kujya kumwemba uboze ntaco bucambariye kabisa uramaze kubona irigi ryaboze uranukira abantu nakujya rero hagira uko uravuga ngo ufise ngo botike mama waronse botike idahomba komeza umunsi wabaye agatebo kujya kuntu umusigati bawusigatura bakawujya bijya hari umuntu aramira bijya bintu by'umusigati uri kurajya umusigati uraza umusigati kana si ndawubona sugar cane ukajya warabijya nindewe bijya no kuvuga umukobwa yitesheje valeur basi valeur y'umugabo ni umugore ntibisa umugabo nubwo yojyamana n'abagore 10 agaciro kiyo kaguma ari kakandi yene ego bashaka kuvuga ati umugabo nawe n'ugwembe bashaka kuvuga ati ujya ni imfizi ya komine mugasha hakoboba shawo tumuba imfizi ya komine ubu abagabo mbere benshi bavuga ngo ni imfizi za komine babivuga mengana ubuhizi yaranditse amateka niyo mpamvu rero uri kuvuga ngo ufise ngo botike ngo idahomba kubera ko ubona muri mwanya bikaguhira diko ukavuga ngo wowe ngo ufise ngo botike ngo idahomba diko ni waba uri umukobwa atufise botike idahomba sivyo ukaguma usereva gasupari waserevye jamari waserevye diko wamuserevye pacifique wamuserevye james waserevye uratagu urumva guyawe imera nk'ujya musigati baciye kuko ujya anye yakuboma kakuboma ako kantu uzoga katena hereko akakuboma digo ujya muntu yakuboma hewe finally speaking ni umva uburyohe buhenza agaciro uzotora ubundi nawe nyine doda yumvise yacire wewe rero imyaka iriko iragenda uri umukobwa kuko wewe uko uri muri 20s siko uzo uri muri 30 cyangwa 40s ziwawe niyo mpamvu umugore afise garane niyo mpamvu umugore amenopoza mugo umugabo nta menopoza ako kana sesa mubimenye tuvugisha ukuri sivyo niba gucucagura bakagucucagura no kukanyuma uzogera mu myaka 30 canke 35 ko bagucushaguye kuva kuri 20 gushika kuri 32 urisire kwini bakubumagura kandi nubwo bakubumagura ajya mera bagwa ntaca kumarira abo nyene nashaka gufasha ese babasira inza numva ngo baguze wazi mpamvu ataja kumarira at the end of the time bagera kubiki kwata unabona nabijya biduga birangira bigonze canke bikiterika kwata amazu yabo mbona muri kandi bagerega babayeho kuri show off bambone kuko abashaka niyo ari nk'akajya kamodoka abasatira umukire afise nyinshi kuko niyo mubona afise akajya kamodoka aza kubona ko ari femme battante alors que c'est faux nakubari we know you ali alazinje ari kuyindi ati niyo fa kuma yabonye ko nifise urumva baje bakora trade iyobeye diko ces filles là bakora trade iyobeye ariko ikintu bihendera ko kenshi n'amahera barongo uzogenda ama bank account yawe usanga ari uko ariko ngo burira indege bakaja hanze none gacha ije ni show off ariko nije numva literambere kaje uri umukobwa w'ikijuju burira indege ukaja zahe kubera haje uri umukobwa uri kijuju ushaka ngo kwanga ntarurira indege ngo ujya ngo yayuriye ngo ndatanze mwibasha social media ntibahende hariyo social media hariyo na real life hari umuntu ubona kuri social media soke hano hari VIP ariko ajya pizza ariko ajya iki ama cocktail ari ngaho muhira tashe ashize akagira ibijumbu n'ibiharange kandi agashika nambaye uruwigi aruta nkuku ikirato kirekire ashiburira hajya bamukabona ngo sire ikune ngo ziri kuri social media ngo wore kezaho hajya tashe mwira you don't know how ukuna babaye basanga yibera muri za nzu zerana kubera iki atifotoreza ari muhiri wi
je no muhira wanje barabizi je ndifotoza kabisa aomba utuvideo ndadukorera muhira kandi kundira rwazi je no kuri meze si faking life nukuva kandi uri proud je uri umugenza bwatuje ko ndabateka ariyo oya zireka ncumbe tuje nimba ari ya ndundu mukayihotora tukayihotora inkuru nyinshi kuko iki nibwo bucuti nibwo inshuti niwo muryango okay ariko ibyo byo kuvuga ngo kuri wabonye yuko ukuntu mubonye ngezaho you don't know hajya taje muhira hari ubundi buzima bamwo hani gusanga afite shuka zibiri ugasanga ajya kuri 090 ugasanga yaraguze igitanda ciza je vais bien kwa avuga nti naza ni sugar daddy ngaha nizoncishe mwijisho cyangwa ugasanga ni sugar daddy yajikizanye niyo mpamvu ari umushuga daddy mushwana akakikugurira bakakikuzanira muhira hariyo umushuga daddy mushwa gushwana cya gitanda atuma papa bakaza kugitora bakitogure kwawe hari umugenzi yakadera inkuru diko yarafise umushuga daddy bari bakundanya mugurira umufuko w'amakara iryo joro it's so crazy bava yamugurira umufuko w'amakara iryo joro nyene acambwira nti tubonane aranga ko babonana ndugu bwake mu gatondo 2:00 baje gutora umufuko w'amakara baje kuyapakira atuzosuma ya desa uragatsindwa ngenda twenga ndeba yangane ngo ja ngo amuntu nimbwa ngo umufuko baro ngane none ndugu wagira ngo agwaye ibyagusa none uri umwana we yabyaye uri mushikiwe amaguha rendezvous ntuyita erega nawe bizi yuko wamwemereye kubera ashaka kubigukorera rero namaye bigukorera genda gushira ibyo wariye sisa haje basire kwini bishura ibyo bariye bera baba ntimani batabara ikintu rero novuga n'abakobwa bagenzi banje right canke abagore shaka kusanga n'abagore bakabikora ego basinambura Slay Queen sivyo muri barasirayinga ego gusenga simaka ube bigibona ku mafoto ngura tagasenga ibiki urashobora gusanga ari umugore wese mu gasanga ni Slay ku mutima ugasanga arasirayinga kimya sivyo reka ndabikwereke aba Slay Queen bako barankurikirana right namburi kuri akora ivyo bintu basi bikorana ubwenge at least basi bikorana ubwenge basi uwo musaza wawe namba yagutayemwo umuriyoni bya 4 wiki sivyo kandi atamugisha erega nabiguwe niko nabwira abandi izo sister atamugisha yo umviriza ni nko ngavuga ati byanse ko wihangana urakoreshaka nanje mvuze nti byanse kubiheba basi ubwenge kuko ni muziki ni kimwe abasore kwinimwe ejo ukuragira what if ugwaye cancer kuko ntuguma hakoresha cyane niwagwara cancer ndazokuvuza kuko nta mico mufise muri konte kufise ubudesamire muri konte buzokuvuza wewe kweki mutiyumvira kazoza abo batuyujuka tubona kubu kutiyumvira ko ushaka kugwara kutiyumvira ko sugar daddy wawe yopfa agakora accident kandi rero sugar daddy avuye Slay Queen narizwa ngo na sugar daddy arizwa ko yajamera yawe bavuga ati ni ngaho mugane bakanyomvya ngo batwaye amata ngo nakumubye kandi umuryango wa sugar daddy buri kurarira wanyawe ariko na Slay Queen akarira ariko bataririra ikintu baririra atari kimwe umuryango wa sugar daddy babuze papa we nawe wabuze inoti nibisa kuko ujya muryango amakonte barayagumana amazu barayagumana muga wewe wahora gusponsoring ubuze so winoti timbuze daddy rero bavuga ko ndabwira Slay Queen nka burya avuga ati byaze ko wihangana uragira uku nabo nyene byase ko babiheba vraiment tumukoresha kenge ukorere kuri gahunda yitwa nta byama bihari nta vyamaho ukorere kuri gahunda ya nta vyamaho acaza shakira nemuze cyo gusavinga ese Slay Queen asavinze ayo mafaranga kuko arashobora kuyaronka mu mugisha agakora imigambi yo kwiteza mbo umva amafaranga n'amafaranga ntazakubeshya nta yacapfuye n'adacafuye amafaranga n'amafaranga yahumanye none diko nk'umuntu agwaye change ubuzi ko ajya mahera akugaruye atavuye kwisha umuntu akugira iki amafaranga n'amafaranga byose ni muri head byose ni mu mutwe sivyo ujya mu Slay Queen namba mutayemo 100 bya 60 basi uvuge ati mu kazi ndimwo umwaka wera 5,000,000 at least ya tarika y'abakozi tugiye kwidefire ese abasore nabo baraza kugeza bagiye akazi kabo ni kazi nawe wambara n'abantu bakora binyegeje zira 5,000,000 umaze kuzironka yaba ikintu ukora by yourself nambo gende wanyu kwitongo ukagura agaparasera k'4,000,000 iyo ruguru turi cyahari nta musore yibuka ruguru reka naco nabagiye kubayo ni investissement akagure kahagume karaduga valeur
ejo ushobora kugira ikibazo kakikorako aho ndiko ndabwira abasore ko nivyanse yuko babihe bavuga ni je niyo life nahisemo ihitemo rero uyivyaza umusaruro seto ntubikijuju gatatu ntubikijuju kane wamaze kukiba uri naco mugabo at least ubwo bujuju bwawe bubyaze nk'umusaruro utuma uba imbwa isara izimihinga simple je mvuga ukuri kandi ntuvuga ngo urarenge ivyo ngabivuze ngo usanga ngo nawe ngo ariyo mbayo ntabayo ivyo jewe nibikuraba kandi sindiyo muganda bivuze kubera ko je mvuga ukuri je uko mbayo je mbayeho mu muco n'abantu wewe uramuzure na Slay Queen obure Slay Queen ciye ubwenge je kweli je ukora nikunda ubuzima bwanjye uramuzure yinze diko bona bama diko ko je nikunda ubuzima bwanjye kandi iziko sida ibaho utinya sida tinya sida bo ngo ntibanagitinya bitinyira bite bindi diko akakije kose tugira nuko dufite amagara meza byose aha wambara ukabona uraberewe shimira Imana kuko amagara aricaguhenda ega twese ngatura ubusa ntawe ukaze gusumba ubundi hajya dukangwa n'izimwe mu duhumeka naka kabiri Imana yadutije nta bindi nk'ubu nogora nk'ikigwara je bera chaka mvuga ati bera chaka yagoye kansere nkaja ngaho nkakungagurika nkaja ngaho nk'abaskelete sinosubira no kugutumira niwasubira no kuntumira ntisibera mbisha sesa ni mpamvu tukora byose twibuka duti mbega tujahe Nambiri Slay Queen bayasire Queen basi yikingira basi utumuruha mugabo wirinde sida nandi magwara yafatira mu guhuza ivyo muhuza gira ubwenge uvuga ni je ndi Slay Queen mugabo ntegeza kwikinga Sevinga uvuga tejo ni nakukuruka nzongera guza gaparisi Tizakukurukira ku gatumba Bera ndagushimiye wari umugisha kubana Oya je kweli nuko kandi ivyo mvuga kweli je ndavugisha ukuri ndahanura abantu nibaze ko kabisa umwe kandi abantu bakwanda bakunda se mugana ntavyo nkora je ndafise ukuntu mbayeho kandi bizobacanga nimwanjaje ngabira basharonke